Asivira yaho ikiganiro jewe nakoze navuze nti hariho amahirwe 89% yuko ibi bintu biza kuba ikintu catumye itaba no kubera ko nabivuze nazo nzoja Kigali kweri na Constance yagiye ajya niho gufata ibendera ry'igihugu ajya batumara amaje ndaye kuko urumva umurundi ahuye n'umunyarwanda n'abanyarwanda ni filime amaze gukora irenze gitorenga ariko abanyarwanda wa mugane burya abanyarwanda bari chip muri movie ntabwo dukwiye ku nihe filime amaze gukora irenze Endi Masha Kigali Endi Masha Kigali ni y'abarundi kandi Endi Masha Kigali abanyarwanda baziduke ariko baratwihagazeko ntavyo bagiyemo nijanye niki n'abavuze ndabakina ngo nta couple ziba muri BMT none couple ahubwo umwe muri bakunda uwundi yundi nawe sivyo arimo gwada amenye mashonje iki arashonje urukundo ame This is Flash TV. We shine to progress. Yeah man. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Narpe turashima ibintu ni ubuki. Ibintu ni munange ni kumugande. Avuga jewe nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. Vlog aka Diko all the way from Fresh TV 257. Twizera yuko ibiganiro tubashikiriza biriko birabagwa neza kukabe nkako turabona yuko rimwe na rimwe mutanga ivyiyumviro byanyu mukatwereka ko tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Ino ni entertainment, tubazanira amakuru menshi muri no minsi ubona yuko tuba twahagaze cyane mu gisata ca filme. Ni muri yo ntombero tuba twazanye umwe Rudende, umusore kabisa bagufitiye amakuru nka yose, ariko ntituba twaje gusakuza, tuba twamuzanye cyane nk'umu analyst atubwira ibi nabiriya. Yitwa Nyama Pro, nongere ndamuhe ikaze kandi kuri Fresh TV 257. Murakoze cyane. Imana ishimwe tuyasubiye guhura kandi kabisa. Twari twanavyutse yabikoze nivyo kuyihera icubahiro. Wow, nivyo gushima kabisa. Nyama, ejo bundi abantu nka bose bagize commentaire ku kiganiro cawe barakomye amashi bati uno muntu aboneka nk'urupeti rukiri ruto, ariko bumvise ivyiyumvira afise biraremereye cyane. Bino bintu wewe uvyakira gute? Nivyo koko ndi muto. Ndi muto kuko sinkiza 25. Hajya naka 25. Ariko 20 ndayirenza nawe. Shandumva ndagukuriye cyane ko. Sinkiza 25 urumva ndacari muto. Uracari muto kabisa urimo. Ariko rero ngo mu mutwe hawe ho harakuze. Ivyo ntavyo nzi. Ivyo ntavyo nzi bumva bibona abandi kuko ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera. Kandi burya kurundi ruhande burya ngo abanyabwenge ntibakunze no kwirata ubwenge bwabo. Ariko niyo mpamvu je mba nanakuzanye kandi bazakomeza bakubone kenshi kuko nimba twariyemeje no rugamba rwa film. Ni byiza ko tuzana abantu bafise nk'ubumenyi, abantu banariza, abantu babikurikiranira hagufi kugira tubemwo tubizi, haba ku ruhande rw'abafana bamenya amakuru, haba no ku ruhande rw'abartiste nabo nyene bamenya yandi, ariko kandi haramutse hariho n'ikintu bokosora bagikosora. Iyo mpamvu banagize gutya nkongera nkakugarukana. So twaherukana inkuru yari Alain, sinza kuyigaruka ko cyane, ariko rero Nyama sinze ko ndava tuvuga ngo warahenza abantu, ariko igihe hari cyo nuko etat civil wari wavuze yahombye. Etat civil yahombye. Ikiganiro jewe nakoze navuze nti hariho amahirwe 89% yuko ibi bintu biza kuba. Ariko hariho yandi 11% yuko bitaza kuba. Urumva? 11% nayi. Neya kujya kuntu kubera ko bajya bikundira agatwiko. Nukuvuga ikintu catumye itaba no kubera ko nabivuze. Nikubera ko urumva etat civil si mariage uvuga ngo twa dépensije ngo tuyisibije twa tudekonye. Umva etat civil ni ibintu mukora mwavyumvikanye ko ikintu ushobora gufata no musi nagiye bidakunze mukabiraporta mukavuga ati tuzobikora urundi munsi. Kumbe akabuye wateye mu karere kasana kabakomye kegeza imbere gatoya urugamba bari jewe nimwabona Samanti gahera bagasohora finale igase nidasohotse rusha nitwa umubeshi. Kumbe ya sene iri muri finale. Urubanza nago begije imbere bazorukora ryari? Sinzi. None Nyama kumenga ni filme n'ubundi banda sinumva yuko nk'ubu wewe gusa n'ubwiye ibintu abantu
ko vyohindura umuntu yarafise umugambi usa n'uwegereza n'utegura kubaka umenga ni filime nyene no gukina urya mugambi iyo uba ari umugambi uri seriye umuntu avuga ati ni ibintu byanje bwite ntiyari kubishira kuri social media ni ukuvuga rero nimba bishize kuri social media ingaruka canke impinduka yose itegerezwa kuza isa nimushira hasi canke iza guhindura ivyo ari karapanga ategerezwa ku donc acezana na social media nyene rero numva ndabivuze agaca abona ati uyu mupeti aramene bufu kubihindura nibisanzwe reka tuhave twihuta nta nubwo no munsi ariho nashaka guhagarara cyane ndababwiza ukuri je yuboye nazanye umuntu yitwa Nyama of course nanje ubwanje mba numva ari by'agaciro kuko n'umuntu aguhama analyze akaguha n'ibimenyetso simusiga byo twakwita fact mu rurimi rw'icongereza ariko kandi ukamenya yuko umusore tumuzanye umenya yuko mwifuru umuriro uba watse byanka byakunda kawuzimya kuko niwe wa mbere aba yatangiye no kubona umwotsi Nyama abakinyi ba filme hafi nka bose bakomeye baba bagize gutya barahagurutse berekeza i Kigali i Kigali bagiye muco bise ni Mashariki International Content Market. Aha ico nabonye bagize mu mfunyafunyo ngo market niko nakibonye amakuru mfise aberekeye bisa nuko bajanywe n'ibintu bibiri ndavuga icambere citwa ngo urugendo shuri kuko je mbona umukinyi wa film ahagurutse hano akaja mu kindi gihugu ca East Africa ubona yuko bariko baragenda bakora n'ibintu kudusumbya icambere ndayifata nk'umuntu agiye kwiga ariko kandi bamaze kugerayo basa nabatubwira ko hari festival canke ihuriro ridasanzwe rigamije kuronka inyigisho zijanye no kudandaza ibikorwa vyabo icambere tubanze tubihere hano bagihaguruka wewe wari witeze iki bagihaguruka hano bagihaguruka jewe nari nzi ko bashika bakifata nk'abantu bafise ubwenge ariko barantengusha Nyama no kuri kwimana oya aba bantu mupfiki sukuba tukafata bwenge bari umunsi uri kubavuga ubataka nabi nkuko menga nta byiza bihari oya ibyiza barabifise byukuri n'abakinyi nabi wacu burya nabi wacu pe n'abarundi ariko none bakoze nabi tureke kubivuga none inabi nivyo shaka ko rero kutwereka neza na neza barahagurutse baragiye bashitse Kigali tugize imana bashita amahoro twabanya amafoto bameze neza nta kibazo gihari uvuga yuko bakudesevye gute reka nkwere burya ku mustar canke kuba muri industry izina wari wese yorironka nibisanzwe kubera ibikorwa yakoze canke ibikorwa ariko arakora nibisanzwe ariko umustar naha mu gihe utahafise management yawe kabifisa sinshobora kumva ukuntu abasare mani urabona bagira abantu bose none mbwira umuntu yasigaye ngaha atari fani muri abantu nyene uvuga ati nabantu bazwi cyane bariko barakora cyane afise ibikorwa fani niwe yasigaye ngaha ugusigara kwa fani tuvyita ubuhizi canke ubugarariji oya subuhizi n'ubugarariji yari kujana nande akajamana nande canke akararana nande akarara muri hotel nande akavugana nande ko bajya bose fani nawe afise abantu bari kumwe afise team yoburo bajyama nageze i Kigali yari kuyipakira yose mijya modoka igendera atama PS ega yari none timu y'abantu bangana yari kuyipakira mijya modoka agako kujya ama PS niko kabi rero akari indege man afise amafaranga indege ayarushate ko yapakiye wisha Nehajya baciye ku Kanyaru zemani ko komba nibaza ngo haraburi indege indege imodoka ya mede yashitseyo ngira n'amapine atanguye kunuka kubera abantu barimwe yagiye yuzuye sinshobora kumva ukuntu muri abantu mwagiye mwitwa ngo mwasirikuye igihugu kijya n'igihugu mani tugiye muri industry kijya n'igihugu bateruye batwaye mu Rwanda urumva ukagenda ngo mwasirukiye igihugu mugabo mugaca mwivayanga bijye biboro bagiyemo nabonye ndavyita kwivayanga gute nivyo kwiga ntawo byanse ariko ndiko ndafatira kunyifato berekanye bagezeyo urumva gute abantu bose bavuye nga kwanza bigitangura baciyandikisha bababwira ati umwe wese adoriha $100 agezeyo hariya tumumenye buri kimwe
niko bavuga bababwira twararose amamanza ama request avuga nkuko ariko mu nyuma byantangaje ngiye gusanga babahaye website biyandikishako biyandikije ku website ukiyandika kuri website ukiyaregistra bakaguha ibiboro vy'ibikode ushiramo hanyuma bagashaka kubira ngo uremerewe kugenda bagashaka kubira ngo uremerewe kugenda ariko nta kintu uzobaza ugeze hari uzokwimenya abantu rero bacu kuca umengano gufatwa ku nguvu ico gikoko ku website ni abandi ni abarundi si y'abarundi ni yabijya biboro nyene yitirirwa bijya biboro oya nyama tubanze dusubira inyuma gato bijya biboro ni vy'abandi ni vy'abanyarwanda canke mu Rwanda i Kigali babaye buhahitemwo kugira habere rijya koraniro rusange Kigali babaye buhahitemwo abenshi bavuga ko ari vy'abagande kuko ugiye kuraba byari birimo n'abazungu benshi rero wowe ukagenda aciyandikisha muri website nimba ry'abagandiza ko ari website y'abagande nukuvuga bashobabwira ngo vya bintu urumva aho ni mu gihe abarundi bari bavuze ati sha je ntavyo nzojamo kweri iyo Sandora ni hafi 500 y'amarundi niyo babaciye kugira ingere niyo bababwira mugabo abonye abantu batanguye kugona bavuga ati tuzava turonka bake bacaza nico link ci website biyandikako ebana abantu bacu barahurura babantu bacu urumva ngo ni vyagusa bamwe ntibifitiye imiduga tugende nta problem baca bariyandika hama barabandikira ama email bababwira ko bemerewe kugenda none ganyama washaka bace basubira inyuma bageze i Kigali hejuru ya Sandorari badafise kandi hari ubundi buryo bwo kwiyandika ntibari bwave hano iyo byanditse ko baciye hano bari ko bagenda kumba bagiye hariya bari biyanditse bari biyanditse kuri iyo website hanyuma bageze hariya bavuga ati twe twifitiye imiduga reka twigira nta problem nukuvuga babwiye ati iyo Sandora ntayo muzori ariko buri kimwe muzime muzokwimenya nukuvuga watekeye igishara riki ariko amakuru dufise ava hariya yerekana yuko bakiriwe neza haba mu buryo bwo gufungura kuryama nk'abastar uravye bakiriwe nande ko amahera yabo n'amafaranga yabo yagiye ko yakoresha inoti yabo none ni yande hari ufise nyine Kigali agera amahera yabo bakiriwe nande nk'abere ni muhira abere ni iwe nari mu bukwe yaba ari muhira abere mu bukwe yatashuka rero hajya nukuvuga wewe uvuze ngo bakiriwe nande wewe ugeze ubona foto atari Kanyombya nawe nyene bamufatiye mu gikaniro bari gukorana Manibo urumva kiganiro bavuze ntibari gukora mani kiya kiganiro Manibo yarakibasavye aravuga ati bano bana ko batwika y'u Burundi se tubabyaza umusaruro none Manibo ni wakene rya content wenyene chamara rya content yarafashuza ama views yaronse kubera abarundi kazi none we hagira zi views zari ziri hajya yalo kirimo kadona mimi urumva ziya zari views ariko Manibo ni yabakoresheje wenyene cica ntiyababona yago ntiyababona ariko ntarirarenganya ariko twobona ibiganiro birasohotse none kubera iki bisohoka bavuyeyo kubera iki igihe Manibo atarindiriye kugisohora isohoke bakiriye hako gusa namye nibaza kubera iki umuntu nka Mede afise film iri kuri trend turiko turamubona mu interview hari nivyo rero ndiko ndakubwiye ashobora kuba yarabagaye ivyo bintu bagiye ko amedaraga nimba yaragaye ntabwo ngagira nimba Mede yagaye ntabwo ngagira hari inyungu none bibona muganyama kuja mu Rwanda gukora ama interview mu gihe ufise izina nka Mede utakisemba ibintu byo kuvangura kuri itanu yego na Mede ni Wayne ni Chris Brown ni 50 Cent abo nibo baronse amazina cyangwa Michael Jackson nibo baronse amazina avuga ati nzomara n'imyaka 2 nakoze ikiganiro kandi abantu bakazoguma banzi uruma dandas none ya Mede afise izo views z'intore nindi agende hari yacagara ku banyamakuru nivyo kundi ivyo rero nukuvuga ahubwo abanyamakuru ngo bagaye ku barundi kuko abarundi bari bagerageje kwisemba narabibonye mani iyo bashaka kugara bari kureka kuva hano akagenda bakwe akavuga ati gende mwige papi Jamaica niyo yari urumva yari kugenda kiga akavuga ati je rero nanje ubumenyi mu mpaye ndabushiriye abarundi bene wacu nimba ari bwo bumenyi bari bagiyemo ako kantu karahura n'ikintu urabonye wavuze ngo inzara ngwirisha abantu n'inyota hari na screenshot wabonye yashize bararemvye none cyane n'umuntu ariko man none ko ari chat narabibaye ariko je nibaje ati ditwatura abantu ba none ko ari chat nagiranye n'umuntu yari hari yavuze ati turakubiswa hangaha urumva nukuvuga man Kigali razimvye
Kigali irazimvye irazimvye si ibintu vyo ngaha bimenyere kwikubita mu bunure bakava inda beguye bahaze urumva nta bakinye ba filime baryo bunure ngaha mama we aba bandi wacu bagiye inkoko n'ingurube mu iki hakanzira ariko uyu muhungu atazandera rero kuri TV n'uvuga ngo nibajye ubunure gufite baraburya ariko hariya n'ubuzima buzimvye buramutse ari ubunure canke ububenzi za Nyamirambo burazira buhari kandi ngo burazimbutse none woza kuburya mu bafanaga b'abanyarwanda ko babazi ko barenze wogenda mu Rwanda urumva cyo mpajya avuga ati shanga ufuma ndaburya mu Kamenge ariko nyama ushobora kumva ukuntu ushobora kumbwira ko umuntu hari yaremvye akamara imisi 3-4 ameze neza tuba tubona bameze neza sinzi none abanyari yapusinze ryara ari karinywera akantu gasa n'akawaini kanazimvye none burya ntagwagwa abantu abakinyi ba filime nyine ntabamwe ngwagwa hari umunsi yari ifoto rabiposting washaka yifotore ariko nkabibi ifoto ntibatubeshe bari baremvye nibataye bakora amatournage bari baremvye kubera bitaye mu bintu batazi bazi ngo Kigali ni Bujumbura amafaranga baragenda baherana no kuvuga ko bwawe runo rugendo shure ntigwari rukenewe gwari rukenewe ariko bagiye ari benshi bacabishamo n'ubwenge buke byasaba ko hagenda bake hari kugenda bake wavuze no ku kantu je nibaza yuko bamwe bugafata nk'agasuzuguro uvuga uti twiteze Joachim wonyene aza kuduha amakuru atubwiye n'ibyahavugiwe ati kubera ururimi kwari ko barakoreshwa mu nama ntabwo bumvise aho nari kuhagera igihe nari ngaha mu kiganiro geze navuze nti jewe umwana w'iwanje natiga nzomukubita inkoni nkizo Yesu yasigaje ku musaraba urumva bajya bose bari bari ko abere ubu no muhamagara ataza kumbwira ivyavugiwe mu nama yanje we ashaho ko Constance atazi na Constance rawanyari ya aho buteye muri komisariya bajya abantu bose abenshi barashobora kuvyumva ariko hajya Constance nakira kimwe yumva kiri kuvugirwa yo baramwako kumbure ko bamuhaga kontrand akamubwira ati byagenze akajya sinanemeza ko byari mu Congereza gusa nta bantu basigura mu nta n'ikinyarwanda cyari kirimo muri Gasare urumva nta kinyarwanda nta gifaransa urumva akanyarwanda nyene bashaka baragacishamo ariko none umuzungu ari kuvuga ikinyarwanda wapi urumva bategezwa kuvuga ibintu abazungu bumva cyane ubona ko abanyafrika udufise n'ukuntu dusuzugura indimi zacu Amede yasoma Kadora Vere yarize abasapazimani abona kubwiye ko bavyumva ariko kuvuga hajya Joachim ni wonyene ari guhaguruka ndakurahiye none ushaka kuvuga ko inama irinze hera tamurundi hagurutse ngo abaze ikibazo Joachim yarabajije na Simon numvise ibintu Simon yavuze abantu baciye bajyana inzara ati what does he say Simon yarabajije Simon yahagurutse avuga icyongereza yihagaze ko abantu inyuma baca batagwa kujyana inzara ati wole fame what does he say adi zisrenge zo mu Kamenge mu bavuga none ibi bintu bari baje kuvuga imbere y'umugande wose ururimi ivyo bintu rero nico gituma nababwiye ati byari bikenewe vraiment kwiga nta muntu aheza kuma biga ariko inyifato bakoze bagezeyo nizo zitari bien hari nakandi kantu wadomye ku rutoki nibaza yuko ushobora kuba wabesha abantu uvuga uti nta n'abanyarwanda benshi bari babirimo atabwa abarundi ni benshi uvuga gutyo ko abanyarwanda batabirimo kandi festival ari iwabo nico rero cyantangaje bikintu bintu mbere iyo kiyatuma mvuga yuko abarundi bagiye kudusuzuguza urumva bagira nkaho badufashe nkaho urumva turisemba abanyarwanda b'abatere bari bariyo ninde wigeze ubona yifotoza basi ninde sinzi nuko bari banariyo kumbura ko yabo atariyo kwihutira kwifotoza mugasi nibaze ko byo biri wabo ntibavyitaba kandi ari ayo n'amakuru mfise rero yizewe abanyarwanda bariyo bari bake kurusha abarundi abarundi nibo bari benshi nyama baramutse batari bahari kubera iki waba biciye amazi kubera ko babonye atakamaro bizobagirira akamaro mani ibintu birimo abazungu nko bariko rabivuga none abazungu ivyo bazanye byose ni ngombwa bitugirira akamaro ngo nivera ngo tonye abazungu cyo kwiruka ni ngombwa bitugirira akamaro kubera kitwe batokora ivy'iwacu nabo bakaza baje bakurikiye ivy'iwacu ariko bari abantu yama tukomere kwibuka kantu nibo batuvyaje bino bintu bya film vuze yuko babizi kudusumvye baramutse baje je mbamona ko bitabavuga tugira ibyo tubigiye hari habo bitwigisha kandi bakabitwigisha neza ariko rero n'abashaka kuduprofita kandi bari mu bazungu nyene
bareke kudukanga ngo urumva ngo ni kwera afise uruko bagwera nibibaho sha bino bintu rero je mbabona bikomeye ariko nyama tugaruka akantu kitwa urugendo shuri icambere umurundi guhaguruka vyonyene w'umu artiste canke umusenayast akaboneka muri Kigali kugeza igihe twabonyemwe harimo n'abakoze ico no kwitanga media tour bagahabwa ibiganiro nta nyungu koko ubibonamo ijya si media tour ariko Kadora Vera yavuze filime yabo intore ntindi ariko yayivuze mu kiganiro kimwe kumbure ko arico babashije kuronka vuba oya siko nta nyungu nayo ubibona mu matise gutembera kuko wowe ndaza kubazana mu masateri menshi bashobora kutubwira byinshi bahigiye nyine batigezwe kuza kukubesha baza kutubesha ngo urumva twize ibi kuko hajya bonyene ndazi bavuye mu nama bashaje ahantu bagacurika imitwe wowe wumvise iki bakegeranya umwe wese kantu yumvise umwe wese akaba ari azotahana none ze bumvise ariko iyo ni nyungu ya hehe kandi batize none uweze wandi bari iyo aba bari bavyumva bose baza ngo bari kubazanya nubwo bari guhura bavuga ati wewe kijya bavuze ucumva kwiki ukijya bavuze ducemere canke duhakane mugabo ubu nikuvuga baje hamwe wumvise bavuga iki iyo rero iza kuba ari ingorane y'ururimi tuza kuvuga ko ari ingorane y'ururimi muga muri bikeya babashije kumva nko mu Kinyarwanda iraza kuba ari nyungu kuko je mba mbona umuntu ari mu bikorwa mvabwenge nubwo yotembera gusa mu gisagara cyandi hano bisanzwe birenze gati ivyo wabo arashobora basi kubona ati burya abandi bantu bo ngaha bifatuka bambara uku bishura uku iyo bagiye ku radio bavuga uko nuko ariko ivya Bella yarabizi ni kuwa ni discipline ivya Bella yarabizi sivyo vyari bimutwaye Sabasi yarabizi yaramaze kujayo ivyo vyari gukora bakado bagiye bwa mbere aba ba Mimi sasi bajya bari kubikora ahubwo nyene usa n'uvuga yuko ngo ntibari bajanywe na kamwe birashoboka n'uvuga ko ari ibindi bintu ngo vyari bigiye bibajanye basha benshi yajya ariko kubera iki mudashobora gushira mu bwenge reka nkwere kiya kiganiro none hajya muri kiya kiganiro bakoze Kanyombya yongeye mwiki tari bijya burofa gusa gumagira yongeye mwiki nukuvuga abanyarwanda hari ukuntu bafashe baravuga bati reka dushiremo umuntu wacu none ziga si zari zihari kuri Mimi na Kado kubera Kanyombya yari hajya gukora zisanzwe zihari ntizikeneye umufuzi none kubera iki hagiye mujya mu Nyarwanda namushira mu bwenge mureke kuza nyama imbere yuko twagaruka neza tunavuga ku kintu usa n'ukiriti kuvuga ngo hari uburyo babonetse ngo bambaye amabaje atandukanye ati iwe nabonye usa n'ubifata nkuko n'umundi ari gupromotinga abanyarwanda ahubwo bo batari kwipromotinga none baraje mu nama nibo baca bempoza ibyo binjira bambaye canke binjira ibyo bategetse kwambara bivanye n'abateguye na kwambara baje je mbabona ari bisanzwe sawa ivyo ni bisanzwe ni nko no mu giteramo ushobora gusanga itike zisa urumva ariko nimba batarishe urumva nimba batarishe kubera iki Abeli yambaye badge yanditse ko VIP uramuzi Abeli yambaye badge iko VIP Abeli man urazi ko aranidistenga kumbure yarishe kwicara mu ntebe z'ivyubahiro yagize iki yabirihiye niko nibaza Chris yari yambaye badge yanditse ko ngo jiri yari jiri yibi none Chris bamushize muri jira aranakazi uriko rumva ariko Kadori yambaye yanditse ko guest na Mimi menga na Mimi hano izo ba guest nzo zazigwiri abashitsi biteka baranabishize ko tinabashitsi biteka bavuye mu Burundi akona benshi muri bo kubera kiziga badge bitanditseko kubera cyanditse ati ni special guest urumva banditse ko guest gusa ntaco nako kubushitsi mba numva ari keza oya uvuga gute rero ko turi byiza kwambara mugabo amakenga nanje ngize kubera kibambaye zitandukanye voilà nico kibazo nanje mfise kubera kibambaye badge zitandukanye kumbura ko barabye ubusumbasumbane by'iki bw'ubustare bafise bw'ubustare none Abeli arusha ubustare Mimi Abeli Abeli ni mwamba mara Abeli ni mwamba yapambaniye bino bintu je mba numva ko cyo bahera ata Abeli arusha Mimi amafaranga nta bustare amurusha tuvuge basi dukora kuri cya kintu ko yoba igeze yayirishe Abeli sawa Chris arusha ubustare Abeli aya ntabwo amurusha none kubera ko ari muri jiri ahubwo mbona Chris sinibaza ko afise n'ubumenyi butuma jo muri jiri beje kwanza yabayeho gutarabayeho competition hariho competition kugira habeho jiri ivyo nanje ntazirika umva bagiye mu batazi bicanganye by'uburofa biraho bazoza ngaho babure nico batubwiye oya ahubwo
urazigira niko nimvira nyama twite kuvuga ko bagiye mu bintu bicanganye bidasobanutse umva dushobora kuba ari twebwe tutari ko turabitanga ko batiraza ngo baduhe we nibaza ngaho badufere baduhende kubera ko bavyivugiye bakavuga ati ntaco byari bimaze twubabona nk'ibirofa ahubwo exposaen urumva rero zangaha bavuga bati bya ibintu by'akamaro urumva bihenze kugira ngo tubacishe mwijisho ubu nta kindi kintu kirenze bazotubwira kurundi ruhande nabonye umugabo yitwa Amede sinigeze ndamona yambaye badge Amede bigeze ubona yambaye badge no kuvuga Amede rero ntiyatumiwe yari umushoferi wabo zanga yagiye batwaye na giti ariko giti yarayambaye giti yarayambaye none gasha na wacha yagi wacumwe muri yitabiye festival ambwa wacane ntuze n'umushoferi wa Amede bakunda kugenda nk'umushoferi wiwe mbwa no gucagera akambara badge akinjira mu nama Amede nawe aheje kumara amazi Amede akumara amazi ndikiyamara amazi ngishije foto yambaye ya badge oya oya reka tura jenzo havanye baza ko na montage yakora we nubona ko ari Amede ari kumena kadu yambaye badge Jenzo bagiye kutuzanira irumba badge arayambaye nta kindi kintu bagiye kutuzanira ni ikibabahemvye iyi badge n'amakarine nabonye bafise nazinzoja Kigali kweri na Constance yagiye yaba ndahapa tubyita ko abafuhiye cyangwa bino bintu wabiciye amazi kubera ko yageze kubafuhira je naciye amazi ibintu bagiye hajya niho gufata ibendera ry'igihugu hajya batumara amaje ndaye no kuvuga ngo nk'umanaliste rero mwiza dufise nyama cyane muri segiteri ya movie iyo rujya rugendo ruza kuba gwiza nawe watera amashugwe bari ku rugendamwe rumeze gute hanyuma bari kugenda bameze gute sinagaze ukuntu bagiye bameze ahubwo ivyo bagiyemo voilà ibyo bagiyemo byari kuba bimeze gute kugira uvuga ati nukuri runo rugendo shure koko kandi ntibahombye kujana ivyo bagiyemo byari kuba ari ibintu by'ukuri buri muntu wese hano yamenye urumva wowe festival bigeze nta musineyase bafumarika kuzitwara ariko babimenye urumva ariko ngaha aye hari n'abatabimenye hari nabo banditse batabizi bakaza babwira ati erega narakwandikitse kuri ya website uratubwira urumva ubukoze n'umweseriye ne bishobone hari ibintu by'amanyanga by'uburofa urumva byari kuba ibintu birimo abanyarwanda iyo ruza kuba urugendo shure koko byari kuba ari ibintu birimo abanyarwanda birimo abantu muri Tanzania bikamwe n'abazungu bikamwe n'abantu muri Nigeria bari hakujya kure baraturenze kurusha urumva kuko urumva umurundi ahuye n'umunyarwanda n'abanyarwanda ni filime amaze gukora irenze gitorengera ariko abanyarwanda wa mugane abanyarwanda bari chip muri movie ntabwo dukwiye ku ni filime amaze gukora irenze Endi Masha Kigali Endi Masha Kigali ni y'abarundi kandi Endi Masha Kigali shani si y'abarundi yabaronse ngabo gute yabaronse ngabo na gitorengera mugabo ugashaka kuza gufata abarundi nyene ugashibahuza n'abanyarwanda nabo nyene bake abanyarwanda baziduke ariko baratwihagazeko ntavyo bagiyemo kumbura ko abanyarwanda no munsi hari utuntu bameriye urabye nk'udukarite twa image urabye kwidandaza kuri za Star Times n'umusenga bariko niki nkeka arako twofatira ko mu kuvuga yuko hari ico twobigira none ko iki batabijemo rego cufata nabake babo ukabahuza n'abarundi nk'ibimwe abatanzania nk'ibimwe basi n'umuntu wo muri Nigeria urumva canke wo muri Ghana canke wo muri Cameroon Burkina Faso za Cote d'Ivoire abo nibo bantu ngaha muri Afrika vraiment film uvuga ati baradufise mugabo cufata ukafata baba abanyarwanda nyene bakoresha amakanoni ukabahuza n'abarundi bakoresha amakanoni nta kintu baba badufashije je nayo kwita ibintu biri seriye nari kwita urugendo shure ariko kugeza ubu uravye sinzi ko waravye ikiganiro ko cavuga bakoreye kuri X large baje bakobwa babiri nubwo wanashaka rijya koraniro bitari bwahere basa nabemanga yuko bariko bariga bafise byinshi bariko barahura cyane ku bintu kujanye no kwidandaza nyamara baje numva tubatega iminsi reka tubanze tubareke bagaruke turabe ko takintu baza kwamenyera ku bijanye no kudandaza ibikorwa byabo sha sinda kubesha ibintu bababwiye hariya siyo nari ibintu bababwiye bisa n'ivyo bababwiye muri Coprodac muri 2021 urumva none we Coprodac ibintu yabigishije muri 2021 ni bangahe babikurikije
kwizo filime bababwiye ko bozidandaza ni bangahe babikurigishije niba nanaze kuri YouTube uko niho bashoboye tugume muri YouTube kanyama kandi hariho ubundi buryo dushobora kudandaza n'ahandi none kubabagiye website ushobora gusanga nk'ubu baberetse utunyura bashobora kwinjiriramwo ugasanga ejo nabo filime zabatenge kuzidandaza n'ahandi hantu kuzindi mbuga Imana ibafashe Imana ibafashe kabisa Imana ibafashe nabonye n'ikintu wanditse niyumvira kukikubaza kuvuga ngo nk'ubu ngo inkuru ya Mimi kuri Amede ngo bibaza ko atayonze igiki cabereye i Kigali hagati ya oya si cabereyeyo cyatanguye kare si kubera bari hari okay nabibonye bishuze kuri status ubwavuba nibaza ngo nibindi byabereye hari oya nivyabereye ngaha kuva mbere yige nijanye niki nabavuze ndabakina ngo nta couple ziba muri BMT none mugabanyama nawe uzohava dutangira kutemera ivyo uvuga si couple ndabeshe si couple ahubwo umwe muri bakunda uwundi yundi nawe sivyo arimo uwakunda uwundi yo barateye intambwe arabimubwira canke biracamugwaniramwo yaramubwiye ariko byaranze gose inyishu yabaye yahe sinzi ngira ngo aracarindiriye kugira ngo intama yazimiye igaruke kumbure niye kubita gashazo kavuga ati iriga hajya nayo nibeshe tuvyumvikana ese basha yo barinde muri babiri kanyama tubwire basindo mitangura ntiharage kuko aramutse reka niyumvire aramutse ari Amede Amede mwino misasa n'umuntu ashonje urukundo gwada Amede ngashonje iki arashonje urukundo Amede uribuka intambara mane amaze imisi bamutera intuze bamugisha ngo kwakwa mba mbona yaba hariho umuntu yihuta yamutora vyorosha ndiko ndavuga ati nko baramutse ari Mireye yaproshije Amede mba mbona amenga kumwemera vyo hava vyoroha na manalise yiwanje naco ndabiziko Amede nawe yitoye akegera Mireye kumbure ko Mireye nawe je mba mbona Amede ari umusore w'icitegerezo n'undi mukobwa ari wese yo kwifuza byoba vyapfiriye he hagati yabo bantu babiri none haraho vyanditse ngo umuntu ukunze ashagukunda oya sitegeko naho vyanditse rero nje gituma umwe muri bo wo kwegera uwundi wese afite uburenganzira bwo kumubwira ati toka satani nibisanzwe zingoma ukunda sawa ariko je sindagukunda biraheze wakiriye gute akantu Kanyombya yavuze muri interview bakoze asa n'ushaka kwagiriza Mimi yuko ashira ubukizwa bwinshi mu kazi hane bijya si yo karata yiwe karata yo gukizwa kizwa ni karata mana nagani n'umurongo mwiza wo kubandanya n'ubundi baho nk'umuntu yemerwa n'Imana bijya nivyo mitubukizwa bijya nivyo mitubukizwa byo kuri kamera singeso nziza singeso nziza Mireye na singeso nziza ko ajya zige n'ingeso nimba afise ingeso nziza nibyo tuvuga ku byo tubona kuko ibyo tutabona ndiko nayimagiriza ko nabyo twabonye sinzi nkawe umusesanguzi westara amakamera n'ahantu hose ko koba hari ibyo uzi ibindi byinyegeje inyuma oya nivyo no banze singombwa ko ndabivuga urumva ariko nibaza ko ubukizwa butaba kuri kamera ubukizwa n'umuntu kandi ubukizwa abantu barakuvuga tujya mu narakijije singombwa wewe ngo ucugenda ngo kubibereka kabisa tukiri ngaho rero nyama ikintu ushaka duhuza n'ivyo bintu wavuze usa n'umundi no vuga n'ubushira hasi bano bacu bagiye hariya ariko kandi kumbura bamwe bava bifata nko kwinjirira mu buzima hari ikintu wanditse nifuza yuko uduha kwa makuru ahagisha ni kuri status yawe of course status ya nyama ni status bikomeye cyane kuko irabwa n'abantu barenga 1000 nanje ndi muri abo ndakuyiraba ko kugira mvome amakuru wanditse ngo umukozi umwe akora muri loge mu Rwanda aranyandikiye ati ni wewe nyama nanje ntiyego nawe ati ubwo iwanyu mu Burundi kuryamana biremewe nabuze ico ndamwishura ndamubaza nti kubera ko mbajije nawe ati none ko abarundi bajino bariko babikora nk'imene zaciye ibiziriko aciye numigwa n'ubu sindamwishura ibintu byabaye canke ni twaje twiko twawe ivyo uvuga pfu byabaye nibi sinzi niba yambeshe ko bari kubikora sinzi niba yambeshe ko bari kubikora tubanze duhere ku cambere kuko harimo ibintu bibiri ngo mu mahoteli ese kwanza bari mu mahoteli atandukanye canke bashikiye ahantu muri loge imwe ariko bagafata ivyumba bitandukanye erega ntibajanye bose
bose ntibajanye oya Amede yajanye na Giti nukuvuga imodoka ya Amede yarimo Giti yarimo Constance yari irimo Sabas yari irimo Kado hajya Sabas yagiye mu Amede okay yari irimo Ani urumva na Wacha urumva okay abo rero aberi yajanye nande aberi yagiye n'imodoka yiwe mu modoka yari kumwe na sinzi uwo bari kumwe ndabesha Sabas sinamubonye mu modoka ya Amede okay niwe Sabas niwe ntazi ukuntu yagiye ashobora kuba yajanye na Aberi cyane ariko Aberi yagiye n'imodoka yiwe nera yagiye gute ko twabonye bari kumwe mu nera yagiye wenyene yagiye wenyene urumva rero uko batajanye niko batari n'ahantu hamwe sasa kakano ko kuva yuko amahoteli hari yabahageze acarazima wakavuza ushaka kuganisha kuki jewe sinabibakirije nabateye inkuru ni inkuru wateye oya nabateye inkuru ivyo nabonye ivyo bambwiye bazi ni umunyarwanda yakubwiye ko nabateye inkuru rero urumva nakosa nakoze hanyuma ko kuvuga yuko bariko babikora nk'imene bariko barakora ibiki wa mugabo sivyo kubagiriza bariko barakora amakuru yafise amakuru urayafise kuko ufise ijisho yari ry'umunyarwanda yaguhaye yose kugeza ikakubwira ati nukuri mu mahoteli hano numuriro bariko babikora nk'impene bihuriye na twatu couple bariko ravuga tw'uburyo usanga bameze kuko urakunda kubataka bari abantu ati nukuri kw'Imana amakupira arabiyogeje hano hantu bataye igikorwa bagiyemwo baja mu kindi sinavyo nivyo bambwiye nenda yagirize nivyo bambwiye hama ndabishira kuri stade ariko isoko ryawe ryaguhaye amakuru ubona twayizera kangahe kwijana yakubwiye ico kintu aho no bangiye gushikuza mvuze ngo ndamwizere kuko ntiyaranzi sinahenda muzi ashobora kuba ari numubeshi cyangwa ugasanga avuga ukuri ntiyaranzi ariko ukuri kwawe nukwahe kuri ico kwifata kibanza wo kwemeza ukuri nuko nzi ari abantu bona bikora ariko kandi bafise ubwenge n'abantu bona bikora kandi bajyana nta muhanda yeti narimwo bona ijyamanira nibisanzwe ariko kandi bafise ubwenge ntiboshoboza kuyandarika so natari nyaba bibari byinshi je mukayandakira abavandimwe n'abashiki banje tuyage byinshi nta ngwano ibihari mugabo amakuru yagiye aravugwa ni menshi cyane we ayo watanze nk'umuntu abagenda inyuma umunsi ku munsi ariko utagamije kubagirira nabi kumbure turaza kumva byinshi baza kutuyagira mbere wanashaka nifuza ko bitiramwo abantu ba mbere nza kwakira kuri Fresh TV kugira batuyagire urugendo rwabo abantu ba mbere yego ndakira babiri nakire nta mahitamwo mfise kabashe umuntu atabesha hajya ataza kutubesha ni oya nyama ikintu cyo mbere ico ariko sindaceme nduhave twitega yuko abafana mani bashobora kumva ntitugiye kuzana abantu baje kubesha ahubwo baratubwira uko urugendo rwagera ndiko nyama nawe mu byo tubwiye abantu bashobora kumva mw'ububeshi reka nawe ibyo uvuze byose ntacemeza ko ari uko oya ntacemeza ko byose ari ukuri nivyo ariko kandi ndiko ndabwo nizera muri bake ashobora kuza hano akatubwiza ukuri kw'ivyabaye ubona gutempereye kuri Abere na Nera aho iyo ni couple batoke kure hamagara Joaquin turabonde cyangwa nzanira Vere na Ahmed oya reka ngarukane Mimi na Ravere base bazanane aho iyo nabo nyene baza kutubesha bijya bavuze kuri Xrage hamagara Joaquin duhere kuri Joaquin hamagara Joaquin ubimubaza cyangwa Joaquin ushaka ndamuzana ubwa mbere kubera ko akantu bavuga ati nizera ko wewe barumvise ibyavugiweho na cyane gusumba n'abantu nico gituma Joaquin nimba we yaravyumva basi ivyo yumvise araza kubidusangiza ubundi abo bumvise uduce baza kutubwira iki mu makosa menshi wagiye uravuga amatanye n'ubundi n'umwuga kuko nta makosa yo mu buzima busanzwe tubinjiriramwo cyane uramutse ufise uburenganzira bwo guhana bose ninde wakubita inkoni nyinshi gusumba abandi bari bagiye hariya ababi wacu ninde wavuga ati strite faciale ndagukubita nyinshi gusumba abandi wewe woho wararengeje sha muri bajya erega bose bakoze icaha kimwe cyo kutiyumvira ibintu bagiyemo ubundi wakoze icaha kinini no wababwiye ngo ibintu bimeze uku akababesha acara bapakira baragenda uwo ubona yagerageje uvuga ati uyu ni biburi n'ukuri yaritwaye nk'umuprofessionnel ninde Amede na Ornera
Amede na Orne Amede kubera nta badge yigeze yambara Orne nawe yigeze aba mu gikuku yabaye mu gikuku sinzi ko babonye ifoto zasohotse burya ifoto Orne yasohotse ari kumwe n'abandi zasohotse ejo kandi yagezeyo hirya yejo ariko abandi baza batanguye guposta urumva ngo Kigali ngo fite toroparire urumva ariko Ornera hasohotse ifoto zasohotse naho zonyene ari kumwe na Abel ntabwo yari mu gikuku cuko uye ukuna kuri yama ndashaka duhereze ku mpanuro imwe ushobora kumpera abana bakinyi ba filme baba nabasigaye hano nabandi muri rusange ariko kandi ugira nakajambo usigiye abafana kihumure kuko hari ababona menga byacitse umuriro watse ariko nk'umanaliste baba bakeneye no kumva ijambo rivuye kuri wewe kugira abandanye baraba bino bikorwa bamerewe neza. Nta muntu nanka muri bo ko muri bo ntawe dufise ikintu dupfa ariko kandi nubwo twogipfa tugikemura ntagiye kuri social media cyangwa ngo kuko kiba ari kibazo cy'iwacu nyine urumva nje ituma je rero mvuze ibi ni kuvuga burya nimba ari ibintu bijanye na entertainment nkabivugira hano ubu ushobora gusanga hari na bamwe muri bo banambrotse urumva cyangwa ugasanga donc na stati zanje ntibazibona rero ariko ikiganiro gisohotse batigeze ko kiraba kabisa ndabizi nico gituma rero byinshi ndabivugiye hano mbanzi ko babironka nta muntu numwe je dufise ikintu dupfa muri kabisa ubundi uze yuko ivyo ukora nta nzigo ibirimo nta nzigo jewe nta muntu uzoza kubeshanga moto kabisa nta muntu uzoza kubeshera ngo urumva ngo yagize ibi nibi atacemezo ndabifitiye nico gituma navuze ati n'abana bo baryamana nta muntu uzenza kwagiza ngo bararyamana navuze ati baravyemerewe ko nta ndayiti na rimwe kuko kandi n'abahandi bafite nibaza ico kuri ico coco niko nateba je nibaza n'abahandi mu yandi ma industry ivyo barabikora nibisanzwe ariko mu Burundi twebwe bitandukanye n'izindi industry sinzi ko urayibona kuvuga n'uwujuje imyaka atawaciye inyuma atinjiye urugo rw'abandi ntiyemerewe kubikora mu gihe ari umusinayast abikore ariko mu Burundi simvuga ko bitandukaniye mu kubikora ahubwo dutandukaniye kukuntu twikomporta muri industry ndakuntu dufata industry tukayicanga n'ubuzima busanzwe urumva ugasanga umuntu ari muri industry ariko arashaka ko abantu bace bamenya n'abana afise mu nzu bashaka kumenya ko afise umukozi bashaka kumenya ko yagiye muri saro bashaka kumenya ko yari yibi urumva nivyo turi gushaka gufatanya n'ubuzima busanzwe yagira n'ikibazo naka ngo ndaguteza polisi urumva bariko baravanga ibintu baco kabisa bakibaza ko polisi nayo idafise ubwenge ipfa kwinjira mu bintu tazi urumva rero tumenye gutandukanya divertissement n'ubuzima bwacu bwite kabisa ivyo bizodufasha ku buryo n'umuntu ari hanze avuga ati nakabayeho gute kabisa ivyo vyiza umusana akamenya kwipoteza ntafe kuzaragenda mu bintu byari byose uko biyije akagira amakote anyegeje akagira ibintu anyegeje kuko urumva hajya ndabizi bagiye hajya hari abanyarwanda bagiye barabwanuka bari kumwe urumva ubu abanyarwanda baje gusigara barabona imboga mu menyo bavuga ati twari tuzi ko abantu bari seriye none hera urumva bamenye kwipoteza ntibaze barinjira mu bintu vyari byose kandi bamenye guha agaciro ibintu vyiwabo kuko nabo bizobahesha agaciro gusanga imisengarukamwo gato kuri ico uvuze ati bashobora kuba babanye n'imboga mu menyo ubwo bano basigaye hano batagiye basa mbere n'abariko baramera nk'abo bwirwa n'abafana yuko badashaka kwifadikanya n'abandi bigunze canke bahonze duhava tuvuga yuko mbere bobo aribo bahigwe kuba batiriwe barajayo nimba bagiye babonye imboga mu menyo abasigaye hano uruhande rumwe niko baza kubifata ariko sivyo kuko navyo nyene burya nimba ikosa ryabaye bakajayo ntibazosubirayo nimba vyabaye amakosa cyane bazogenda bareke kwerekana izo bareke kwerekana izo insolite nico gituma rero bivyari bikenewe nico kintu barushirizako burya ikintu umunyabwenge arusha ikijuju nuko umunyabwenge iyo akoze ikosa aribona munyuma akavuga ati ajya sinsubirayo mugabe ikijuju naco iyo gikoze ikosa gikora irindi kifuza gukosora bimwe cyakoze bwa mbere ariko umunyabwenge yakoze ikosa abivamwo akagaruka mu kuri nico gituma rero bajya bagiye si ubwenge buke ahubwo bari bagiye kwiga koko bige hanyuma nibasanga ibitagenda neza bazovuge bati si ibintu byose bizosubira kuza turajamwe
ariko uwasigaye ngaha we azoguma agendayo urumva nawe azosubirayo basubira mu kubite nfate kubyukora avuga umenga azogenda caho babandi baciye azoca handi babandi baciye nico gituma rero n'uwasigaye hano nawe ari mu makosa kabisa ku ruhande rw'abafana wari kuravuga impanuro ku ruhande rw'abasenayaste ubu nabahaye nyisha like ku ruhande rw'abafana nabo bamenye iki abafana nabo burya umufana ameze nk'indobo urumva indobo yishize mu robine urayivoma ikuzura yuzuye isesa bimwe vyari birimo igashiramo ibindi urumva hakaja n'ibindi vyabindi vyari birimo urumva abafana nabo rero nuvuga bakira ibintu tubahaye ibyo nibyo kosa bagomba gukosora kandi ako kantu niko nuvuga ya ndobo yuzuye irobine utayugaye ntirindira ngo n'amazi arimo ngo reka kume nukuvuga ntiyavangura ubona mwe yinjira yenda sohoka hari n'igihe ayinjira bari yaguma sohoka urumva rero abafana nabo niyo twebwe twamenye ibyo dukwiye kubaha nabo bazokwiga kwitandukanya bamenye ibyo bakwiye kwakira n'ibyo batakwiye kwakira nukuvuga umufana nutamubwira ati jewe mfise abana babiri cyangwa posting uri kugifiriti ntazomenya ati nakabayeho uko ushobora kuba uri kurya za firiti ucafuye ku maboko iyo nindi yese utazoca abona atarakwiye kuyibona rero abafana nta kosa bafise nakosa ahubwo ikoze bafise nuko batubonera mu byo tubereka ako shaho mugabo shawe uwo muntu yogifiriti nibwo zirahe ko mbona uba wazizanye ukazishira habona ubuzima gashabwa kwinyegeza bazobushobora nyamakiri nkuba winyegeje ariko none kare kubera iki bariko bajya bibi batagira batifotora ariko simvuga ko bariko gusohokera hazimvye canke kubirira habona ahubwo babirira habona ariko ivyo bintu kuca baza bifotora ngo bavyirate ngo wow so musasa ndagushimira cyane kuba waje uba wataye n'ibindi bikorwa byinshi nawe uburimwo nyuma ya kamera utunganya amafilime atandukanye ufadikanya n'abandi mu kubaka industry banibaze ngo uri mu mayibomora buryo no mu bantu bariko barafasha kuyubaka so dusubire nyuma nzongera guhamagare bose baje baciye hano turaza guhera kuri Joachim nko bivuze n'abandi bazogenda baza ariko ndifuza yuko umunsi umwe uzonagaruka bahari nta kibazo ufatana mu mashati n'ibyo bitemewe nta kibazo nta kibazo nawe tuzogwana nawe kabisa so ndabashimiye abakunzi ba Fresh TV make your comment guys munatubwiye namwe umuntu wa mbere mwifuza yuko tuza kwakira mu bavuye i Kigali canke n'abari ngaha ababaza kuzana ibishobisho ngo tuzanire mimi kado Shinzi baza kuzana ariko nabo nyene ntari bimani bashiki bacu turana bakumbuye ngaha baze batanga ibiganiro batubwiye n'ivyo baba bazozubahe ibiganiro ariko hatangure Joachim This is Flesh TV. We shine to progress.